Hello, friends and family, ndabakundiriye mwese abakunzi bacu kandi n'abandi ari bashasha mwese ndabakundiriye kandi abahaye ikaze kuri Uzoryoherwa TV. Turiga ibintu byinshi bitandukanye harimo no guteka. Uyu munsi tugomba dusubire duteke kandi ego numva ndyohewe cyane kubera tugomba duteke ifungurwa nkunda cyane. Irengarenga iramuraziona ngaho. Izirengarenga izo ngomba nkore isosi yazo ndabasabye namwe muze muzikore kuko ziraryoshe kandi cyane. Abo muzotereza bazobashimira. Okay, namwe utaragira subscribe please yikore kugira ngo ubandanye kuntera intege kandi tubandanye kwagura umuryango. Ego ibintu dukeneye kugira ngo dukore irengarenga isosi yirengarenga iryoshe cyane ni ibintu izingira murazibona ni aubergine sinzi kirundi kuzoba zije izi ni aubergine ubona nakoresheje dutoya icyo tumara n'ibindi twinshi. Izi ni tomate, harimo poiro ngira nazo nyine murabona ko ari nyinshi kugira ngo irengarenga ziryohe cyane urashiramo poiro nyinshi. Hariho poivre nayo, seleri, ini itunguru bitukura kimwe turuduteka teka dukunda natwe nyene kubera turya neza turudutumagi ego agaha nashize musuku kugira ngo okay. Aha rero kugira ngo utegure isosi yirengarenga tangura gufata izirengarenga tukazishira mu isafuriya. Naramaze gushira isafuriya kugabura ngo bazishiremo hanyuma tuze gukatakura ibibindi hanyuma
irengarenga zacu zahiye, isosi iryoshe cyane ngira namwe murabibona. Yego akamoto ni keza, zirahiye kandi ziraryoshe. Yego aha rero tugomba twarure dufungure. Karibu karibu kandi abakunzi bacu rero ngira ngo murabibona irengarenga zacu zahiye kandi ziraryoshe. Yego ngira ngo murabibona kabisa zuzuye intungamubiri kandi burya irengarenga zongera amaraso. Yego iki ni igifungurwa kidakwiye kubura mu mihani wacu. Yego kabisa nka rimwe mu ndwi urakwiye gutegurira abantu bawe ifungurwa bwiza. Yego ndabashimiye rero abantu babanye natwe muri iki kiganiro kandi ndabasabye mugire like, commentaire kandi mugire subscribe batarayigira. Yego sa tuzosubira mu kindi kiganiro. Aha rero tugomba twihereze igifungurwa cyacu. Apeti.